Mu ntumbero yo gushigikira umugambi wo gutera ibiti bibana n'indimo mu ntara ya Gitega, ishirahamwe One Uncle Tubura ribicishije mu mugambi waryo wo gutera ibiti bibana n'indimo ndetse no kwambika imitumba ryaratanze imivyaro y'ibiti yo mu bwoko bwa Greveria birenga 5,000 n'imivyaro 2,000 yo mu bwoko bwa Kariandra. Ivyo biti bizotegwa ku mutumba wa Mashitsi uri muri komine ya Giheta, hasanze harangurirwa uburimyi n'amakoperative atandukanye, harimo n'ishirahamwe risanzwe ririmo umukuru w'igihugu c'u Burundi Vaso yawaje gutanguza gutera ivyo biti vyari vyatewe iteka kuri wa gatatu igenekerezo rya 22/2025 na buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona hamwe n'izindi ndongozi. Waserukiye ishirahamwe Tubura yamenyesheje ko iryo shirahamwe risanzwe ritegekanya gutanga imivyaro irenga 5,000,000 aho risanzwe rirangurira ibikogwa. Hambavu y'ivyo ngo uwo mugambi usanzwe utanga ifumbire ku barimyi basanzwe bakurikirana eka n'ibindi vyankenegwa kugira ngo barime neza. Kubwo yaserukiye ishirahamwe Tubura rero ngo barashima uko bakorana n'abajejwe intwaro ndetse n'abahinga mu vy'uburimyi n'ubworozi, kandi ngo bariteguye kubandanya baterera umuganda kugira ngo igihugu c'u Burundi kizoshikire imbona kazoza cihaye. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona yarakengurukiye iryo shirahamwe Tubura ku kuntu rifasha cane mu gisata c'uburimyi no mu gukingira ibidukikije, ko vyibonekeza ko abarimyi bakurikiranwa n'uwo mugambi hakuye ubumenyi buzobafasha kugwiza umwimbu. Yabasavye ko bobandanya bashigikira gusumba kugira ngo abene yugu bijukire kurima kijambere no gukingira indimo zabo. Mwomenya ko kabaye n'akaryo ko kwishikira kuraba aho ishirahamwe Vaso risanzwe rirangurira imirimo kuri uwo mutumba wa Mashitsi ryariko ririmbura ibiraya, bongera baraba ubworozi buhakorerwa nuko imirima y'ibigori n'ibiterwa biteye kuri uwo mutumba bibereye ijisho. Ivyo rero bikagaragaza ko umwimbu w'umwaka uzoba mwiza.